ndakuramukije uri kurakurikirana ibiganiro by'umunesha kure Dicobu TV inijwi y'abarundi ba mu mahanga ndaguhaye ikaze muri ano makuru ndanagushimire kudukurikirana ano makuru ni Jemeri nimbona ngiye kuyagushikiriza ingingo nkuru zano makuru umuyobozi mukuru wa diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije yarahawe umubonano muri ndwi turangije n'abashikiranganje babiri umushikiranganje ajije imigenderanire n'andi makungu hamwe n'umushikiranganje ajije ubudandaje mu Burundi Samuel Ndayiragije rarongoye diaspora akamenyesha ko ivyo bizogira akamaro kanini kuri diaspora y'abarundi. Leta y'u Burundi nayo iramenyesha ko abarundi bipfuza kuja mu gihugu ca Serbia bagakenera visa bashobora kuyisaba baciye ku rubuga ngurukana bumenyi muraza kubikurikirana muri ano makuru. Nkuko mubimenyereye muri ano makuru aca kuri Dicobu TV turafise umutumire suwundi ni Miss Dira uwo nawe yatowe nka Miss Teen Universe akaba mbere aherutse mu higanwa mu muji wa Johannesburg ni mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Musangwe kazero muri ano makuru mugiraho mwubahwe umuyobozi mukuru wa diaspora Ndundi Samuel Ndayiragije yaraho mubonano muri ndwi turangije n'abashikiranganje babiri b'u Burundi wa mbere n'umushikiranganje ajije imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro wa kabiri nawe yamuhaye umubonano ni Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji mu gihugu cy'u Burundi. Samuel Ndayiragije mu kiganiro yagiranye na televiziyo Dicobu TV yamenyesheje ko bizogira akamaro kanini kuri diaspora y'abarundi tumukurikira. Ivyo bifise ikintu kinini bisegura kuri diaspora Ndundi yuno munsi nuko bwa mbere diaspora Ndundi y'iki gihe yizewe kandi yaba leta y'u Burundi yiteze ko ibitari bike mu bijanye n'iterambere ry'igihugu cyane kuri yambona kazoza y'igihugu 2040-2060. Bisigura kandi yuko abarundi bose baba hanze uno munsi bafise ico biteze bonyene ubwabo na cyane ko bamaze guhindura ingendo n'inyifato mu kurengera batandukanya aho tubahimiriza bose kuja hamwe gushira ingufu hamwe kugira ngo batere mu iterambere ry'igihugu. Ivyo rero bafise ikindi bitanga kuri twebwe nk'indongozi ni cizere c'abadutoye kugira ngo tubaserukire ariko kandi kikaba n'icizere kuri twebwe nyene ubwacu nk'indongozi ko abashikiranganje batandukanye bashobora kubona neza yuko dukoranye dushize ingufu hamwe bagakora ivyo bategerezwa natwe nk'abarundi baba hanze tukagira uruhara rwacu dushobora gutera cyane mu guteza imbere kino gihugu tutibagiye guhangana n'ibibazo byose bihanze kino gihugu vya bibazo by'ubukene ibibazo by'ubutungane ibibazo vy'iterambere kambere tutibagiye n'ibibazo politike tugiye hamwe twese turashobora kubitorera umuti kugira ngo kino gihugu kibe igihugu ciza cyane aho murundi wese yishira akizana. Hanyuma kuri iki mubaje muti none iyo nyungu zo mibonano nizihe nabisiguye. Inyungu bwa mbere nuko tumenya ingene ubushikiranganje bwitunganije hama tukamenya nico budushakako aho kuri twebwe bica bidufasha kugira ngo dushobore guterera neza muri iryo terambere turavye ico ubushikiranganje ubu canke buriya bwipfuza gukorana na diaspora canke bwiteze kuri diaspora. Hanyuma inyungu kuri twebwe ni iyo nyamukuru ariko kandi ni n'inyungu no kubushikiranganje kugira ngo bashobore kumenya ivyo diaspora Ndundi yashize imbere kurusha ibindi nabwo ubwo bushikiranganje bushobore kumenya ico bwotuma diaspora kugira ngo bashobore kubafasha mu migambi babiyemeje kugira ngo bashike ku migabo babihaye. Nkuko mubizi tubwira ubushikiranganje bwose imigabo n'imigambi ya diaspora Ndundi ariko kandi tugasaba n'ubwo bushikiranganje kudufasha kugira ngo ivyo twiyemeje tuze tubishike ko bitatugoye. Aha ndavuga cyane ivyo kunga ubumwe hagati y'abarundi baba hanze tutibagiye kandi na ya migambi yo kwiyubaka aho musanze mubizi ko turiko turagerageza kubaka inyubakwa ico twise huriro convention center aho abarundi bose baba hanze bazovuga bati ngiye ikintu twubatse nk'abarundi twese ariko ubushikiranganje bwose tubasaba kudushigikira kuko iyo nyubako imaze kubakwa nubwo ubushikiranganje buzoyikenera abandi bahanze tuzoyikenera no kuvuga zo bari inyungu ku gihugu nivyo muri rusange. Twari twabibamenyesheje muri ano makuru leta y'u Burundi iciye ku muvugizi wayo Jerome Niyonzima iramenyesha ko abarundi bose bipfuza kuja mu gihugu ca Serbia bagakenera urupapuro rw'inzira bita visa ko bashobora gusaba urwo rupapuro baciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Innocent Irakoze yabiduteguriye.
Muri iryo kete umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yandikiye abashikiranganje bagize leta y'u Burundi amenyesha ko abarundi bipfuza viza yo kwinjira mu gihugu ca Serbia ubu imiryango yuguruye bashobora kuyisaba babicishije ku buhinga bwa none ivyo bita demande de visa en ligne mu gifaransa. Ni mu gihe ubuserukizi bwa Serbia bufise icicaro i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta agasaba rero bagize leta kubikwirakwiza henshi bashoboka kugira ngo abantu babimenye. Iyo visa rero ngo abipfuza kuyisaba ngo bakayisaba iminsi 20 y'akazi imbere yo gufata urugendo bagana muri ico gihugu. Kubisabwa navyo kugira ngo abakeneye iyo visa bayironke ciye muri ubwo buhinga bwa none ngo niho bacabona ibisabwa kugira ngo bayironke. Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rurabandanya mu gihugu cyose rukaba ruri ku ncuro igira 18. Mbega urumuri rw'amahoro rwatanguye gute niki rumeze gute muri rusange? Anita Ndabacekure nawe yabiduteguriye. Urumuri rw'amahoro ngo ni ikimenyetso ciza cyane cereka abarundi iyo bariko baraja nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe yariko yugurura ibikorwa vy'ugo rumuri. Urumuri rw'amahoro ni ikimenyetso gikomeye cyane ubu tukaba twaragishize mu itunga ry'u Burundi. Mu mateka y'u Burundi urumuri rw'amahoro rwaragiyemwo mu itunga mu mateka igihugu gifise. Uru rumuri rero kugira rurinde ruboneka nuko twari twaciye mu ngorane turabura amahoro, ariko twebwe nyene abarundi turicara hamwe turigaya hanyuma tuje inama ko tutazosubira kuja mu njyane twari tumaramaje. Uno munsi rero urumuri rwaje kugira ngo rushikisha ayo mahoro twahabiye, ayo mahoro twese abarundi twari tunyotewe. Urumuri rw'amahoro rwaje kugira rushikishe rutwereke yuko mu mitima yacu hategerezwa kugira umuco utuma tubana neza na bene wacu, umuco utuma tugira urukundo, umuco udutuma twizerana. Imbona kazoza y'u Burundi oye! Ibikorwa by'urumuri rw'amahoro rero bikaba byuguruwe kwigenekerezo gicenda munyonyo umwaka wa 2024 byugururiwe kuri stade Urunani mu ntara ya Cibitoke ku njuro igira 18 ku Civugo. Abarundi twitorere indongozi zizodushikana kumbona kazoza y'u Burundi bwifashe 2040 uteye imbere 2060. Ibikorwa by'urumuri rw'amahoro rero bikazorangira kwigenekerezo rya 30 munyonyo umwaka wa 2024 kuri stade Gatwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Ubu naho n'umwanya w'umutumire wacu ni Miss Dira aheruka kuja mu higanwa rya Miss Universe ryabereye i Johannesburg mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Reka tumukurikire mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Joseph Murinda Jambo. Bakunzi bimbonesha kuri Dicobu TV n'ijwi ry'abarundi bo mu mahanga, ndabaramukije mbahaye n'ikaze muri kino kiganiro aho turi kumwe na Miss Dira. Miss Dira ndakuramukije kwa ikaze muri kino kiganiro. Amahoro cyane murakoze kunyakira. Ego. C'est un plaisir pour moi kwakirwa muri la diaspora. Okay, karibu cyane. Mbega Miss Dira hari bumva ngo Miss Dira, mbega amazina yawe naya? Amazina yanje ni Ishimwe Jerry Dila Gaena, bamwe bakunda kumubagara Miss Dira kubera niyo titre nsigaye mfisubu. Ariko amazina y'amavuko ni Ishimwe Jerry Dila Gaena. Ego. Nigeme itonda kundana gusenga. Ego, turagushimiye cyane tugahaye ikaze muri zino studio za Dicobu TV n'abariko baratwumviriza. Wewe uheruka mu ihiganwa Miss Teen Universe yabe Johannesburg niba ntihenze mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mbega wewe iryo higanwa waribonye gute? Ryari higanwa riryoshe cyane, ryari higanwa rimeze neza cyane, li très bien organisé. Nkuko bivuze ryabereye muri Johannesburg, mugabo nkishika muri Johannesburg baratwakiriye kugira ngo baze kudutwara muri Kimberley kuko niho competition yose yabereye. Competition yose yabereye muri Kimberley yari competition iryoshye cyane, narahakuye experience nini ya cyane. Nara diaspora narabonye ko iri present yarakiriye. Wow, naho nyene mbere ndagushire mu gatoya.
diaspora Ego. y'abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo bakwakiriye gute aho nyene gusa? Novuga yuko banyakiriye neza cyane kandi merci beaucoup, banyakiriye neza cyane. Jewe nabo bari bamperekeje, barashoboye kutwereka yuko la diaspora ishigikira umurundi wese agiye mu kindi gihugu cyo hanze, kandi vyarekanye ko la diaspora nayo nyene iri très active kandi ishigikira abarundi bose mu byo bariko barakora mu byose. Novuga ko ndayishimira cyane, yarakoze kuzorankorera byose, yamfashije muri voyage yanje. Novuga ko ariyo ya mbere noshimira cyane. Ego tugiye rero kwiganwa nyezina, iryo higanwa mwahuriyemo n'abandi? Muri iri higanwa twari ibihugu 38 dushizemo l'Inde, l'Afrique du Sud nayo yariyo, la Russie, byari ibihugu byinshi cyane, l'Amérique, USA, UK, byari ibihugu byinshi. UK, United kandi Kingdom. bifite imico itandukanye n'amakitiyo hatandukanye. Wewe ku bw'iwawe wari usanzwe witaba ayo mahiganwa, wari waserukiye Uburundi canke wari wagiye giti cyo wasinze? Naserukiye igihugu canje c'u Burundi. Yego. Nagiye giserukira, nagiye kugira nerekane yuko le Burundi existe. Kandi le Burundi rafise abakobwa beza, kandi ryari rya mbere ngiye mu competition nkayo onya, kwera aha mu Burundi nayo muri competition ya mina, yagiye muri competition ya Miss TFL, ndashobora gutorwa muri iyo competition, bishaye nandi mahigwe yo kuja muri iyo kubandanya kugira ushobore kuja muri yabaye ntuze Miss Tina Universe. Ego no kuvuga rero wewe ryari rya mbere winjiye muri iryo higanwa hari, ariko wari usanzwe waragize amahiganwa ngaha mu Burundi. Hariya anyu wavyitwayemo gute, wabonye bimeze gute? Hariya novuga yuko cyari kinjanye na cyane hari gupromotinga Burundi bwacu, hari gupromotinga Visit Burundi. Novuga yuko nari ngiye kwerekana imico y'u Burundi, ngiye kwerekana la culture du Burundi, imico y'u Burundi, akaranga ku Burundi. Yego, nkuko vyamye bituranga kuva kera na bindi. Ngiye kwerekana yuko Burundi burahari, bufite imico itandukanye, bijyanye byose muhora mubona ku mateleviziyo bariko berekana nk'ama costume nationale yanjye ndibaza mwarayibonye. Ego yari icafye ko la carte du Burundi inyuma, mwarashoboye kuyibona. Baravyakoresheje cyane n'abari hariya anye, kuko baravuga ati hariho nabo babwira le Burundi bakavuga ati le Burundi c'est quoi, ntayo bazi. Mugabo cette fois wewe kuri iyi ncuro warashoboye kubereka Uburundi ko bubaho. Ego nabetse ko le Burundi irahari, kandi c'est un pays ifise n'amaculture kandi ifise n'imico n'akaranga. Uravye rero ikibanza waronse uracishimiye? Ndacishimiye cyane, kuko ntabwo nari ngiye à titre personnel, nari ngiye kupromotinga Visit Burundi. Ntarugiye kubwawe gusa? Oya, sinengiye kubwanje gusa, nari ngiye kubw'igihugu canje, kuko nari nkeneye kugipromotinga. Kandi ikindi naco ndabishima cyane, kandi byarandyoheye cyane guparticipa muri iyo competition, kuko byatumye mpagarara nk'umurundi kazi mu mico n'akaranga k'igihugu cacu, amaculture yacu, nashoboye kubihagararamwo nshimitse. Byarandyoheye cyane ko baravuze ati le Burundi c'est un pays incroyable vraiment. Ego kuvuga barashimye abana ati bwabo nica gihugu cy'u Burundi bamwe bamwe tutari tuzi kiriho kandi gifise ibintu byiza byo kurata. Diaspora y'u Burundi muri rusange ubona yakira gute, ubona ishigikira gute ugwaruka w'u Burundi? Novuga ko la diaspora y'u Burundi irashigikira cyane ibikorwa byose bijanye no guteza imbere u Burundi, kandi irashigikira peu importe ibikorwa byazo byose irabishigikira. Najewe naraje kuraba la diaspora, ndabitura ndababwira ibyo ngira njemo, ndababwira ko ngiye muri competition ya Miss Universe. Baranyakiriye cyane, baranyumviriza, kandi bashobora no kumfasha. Hama la diaspora nayo yari hariya muri South Africa, yaranyakiriye neza cyane, kandi ndabishima, kandi ndabashimira ko mwaranyakiriye neza. Nuko rero Miss Dira, reka tugushimire cyane gose kuri uyu mwanya tumaranye muri kino kiganiro. Mbere tunakwipfuriza gutera uje imbere bakunzi ba Dicobu TV. Reka namwe bwe tubashimire ingene mukurikirana ibiganiro byacu, turamenyesha yuko ari na hano tuciye turangereza kino kiganiro mu bandanye mihimbagwa n'ibiganiro Dicobu TV ibashikiriza. Nuko rero dushimire mugenzi wacu Joseph Murindajambo n'umutumire wiwe Miss Dira. Tunabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana muri ano makuru. Jewe nayabashikirije nitwa Emery Nimbona.